no munsi nagomba ndabinginge muri kwacu two kubasohora kugira ngo zizabushasha mutware ijambo ryitwa ngo ibisi kontra. This is a covenant. Farley, urakunda Amandine kandi witegure kumubabarira. Mandi, witegure nawe kumubabarira. Amandine, urakoze kuntera iteka. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ndagushimiye. Ndabigushimiye. Ndabigushimiye. Bakomera amashi cyane. Warakoze kunkunda. Nanje ndakwemereye ko nzogukunda. Merci kuntera iteka. Ugaritera iteka umuryango wanje.
kuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Ora Mana turagutaziriye tukomeye amashi menshi, utugiriye neza kubona ibyiza nk'ibi, utugiriye neza kumva Mwami Yesu Kristo, ukabonesha amaso yacu ibyo twasengeye, ibyo ababyeyi barindiriye imyaka bakabibona, hama natwe twagire bako ryo kuboneraho natwe tukabona abageni nk'aba. Turaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu, tutazire muti amen. Amen. Murashobora kuvyakira. Soma ijambo ry'Imana muri Yesaya 45:5 hamwe n'umurongo w'10. Turasoma kandi muri Yohana wa mbere igice 4 guhera ku murongo w'7 gushika ku 11. Tongeye dusome no muri Korinto wa mbere 13 guhera ku murongo wa 3. Hama tosanga umwanya mutoyi, hama tugire umwanya mwiza wo gushobora kubahezakira. Haleluya. Umeze neza? Yesaya haravuga ngo kuko jewe, Imana iravuga kuko jewe umuremyi wawe ari jewe umugabo wawe, Uhoraho nyene ingabo niryo zina ryanje, Uwera w'Abisirayeli ni jewe mucunguzi wawe, nzokwitwa Imana y'isi yose. Haleluya. Nzokwitwa Imana y'isi yose. Yohana wa mbere, verset 10 d'abord. Verset 10 toujours muri havuga ngo kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokugwaho. Ni jewe Uhoraho nkugirira ikigongwe mbivuze. Haleluya. Haleluya. Ndabana Yohana wa mbere tugera ko cyari mu Yohana wa mbere chapitre 4:7-11. Haravuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Turabandanya. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyasariye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Turabandanya. Iki nico kiri mu rukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko Imana yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abo nkunda kuko Imana yadukunze icyo natwe dukwiye gukundana. Ndiko ndavuga urukundo kandi ndakuvuga urukundo gusa uno munsi. Haleluya. Abikorera ba mbere 13 gwera ku murongo wa mbere bakavuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'amarayika, ariko nagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga cyangwa icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukura imisozi, ariko nagira urukundo noba ndubusa. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco byomarira. Imana ifashe cyane. Haleluya. Ndagomba kuvuga urukundo rw'Imana no munsi gwadukwanije ngaha. Ndagomba kuvuga urukundo rw'Imana no munsi rutuma umwana w'umuntu yegera Imana cye muri Kristo Yesu. Yamaraga bace muri Kristo Yesu umwana w'umuntu akegera umwana w'umuntu wundi. La relation qui nous unit mu rukundo rw'Imana ruri vertical mais aussi horizontal. Nukuvuga yuko twegera Imana ariko yamara tukanegerana hagati yacu. Haleluya. Uno munsi turavuga urukundo rw'Imana, yamara uko rusoma mbega none urwo rukundo kumengo rurakavye gose, kumengo ruragoye no gutahura. Bibiliya tubwiye ngo umpaye kuri ya Isaiah 54:10 itubwira ngo ntiruzovaho, ngo naho imisozi yovaho, naho imisozi yokugwaho, uturambi tukavaho, urwo rukundo ntiruzigera rwo ruvaho.
haleluya. Utanga kwenda mbega n'urwo rukundo n'inyabaki rudakugwaho n'ikintu na kimwe, kuko urahimara ngo kuko imisozi izovaho n'uturambe tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvaho. Bigaragara ko hari urukundo rundi atari urukundo jewe nkunda umwana w'umuntu. Hari urukundo rundi Imana itubwira rurengeye urukundo jewe nshobora gukunda umudamu wanje cyangwa nkunda abana banje. Hari urukundo Imana itubwira ngo naho vyogenda gute, ku munsi mubi, imvura igwa, izuba ryaka, urukundo rwanje n'ubuntu bwanje, naho na impossible yoba uwo munsi, imisozi ikakugwaho, naho ibintu udashoboka ubundi vyoshobotse uyo munsi, imisozi ikavaho, imvura ntigwe, naho nyene urukundo rwanje ndagufitiye wewe n'ubuntu bwanje n'isezerano ryanje ntirizigera rikuvako. Haleluya, haleluya. Usomye muri Yohana akubwira ngo abo nkunda kuko mukunda Imana mukundane, ariko wagenda kuraba ibisaba ngo urukundo naho nogira iki, naho nogira ingabire zimeze nafise urukundo nguma kandi atakintu na kimwe maze. Birira insista gose over and over and over again yuko urukundo rw'Imana ari umugozi utuboha hamwe, yakunda ko dukundana. Haleluya. Uyu munsi bakaza nawe ducelebre urukundo rw'abantu babiri ubwo baganiriye mu ibanga, uno munsi aje kurugaragaza imbere y'abantu, ariko yamara bagomara abana abantu nabonyene. Urukundo Imana itubwira rutaruha, rudakurako, rutidodomba, guhanganira vyose, ni urukundo rw'Imana yonyene. Yamara twebwe abantu biratugora kandi twashaka kubivamo. Imana dufasha. Haleluya, haleluya. Tuti bagenzi, turasoma ino passage, izi passage z'urukundo rw'Imana ukumva ruri pure, hamukira ati mbega umwana w'umuntu arashobora dayeri gushika aho hantu. Mbega kumengo twitega amananiza, kumengo ruri tellement idéal, rutari pragmatique. Kumengo ruri idéal ku buryo amastation yose yamari rose. Pourquoi ne pas dire qu'il y a des jours bidakunda? Imana dufashe gose, Imana dufashe cyane. Mu mwanya muto mfise ndagomba kugerageza kudiferencia ibintu bibiri, inkundo zibiri, two type of love. Ugiye kuraba hanze gusanga turi mu rukundo rutakirugwa Imana yatubwiye, turi muri za kontra, turi muri kontra. Ejo naye muri imbere ko barasinya babiri barabasomeye amategeko ngenderwa ko yingo n'imiryango, amaki amategeko. Muri ico gihe ari amategeko, niyo mpamvu arengana amategeko bayashira ukundi ko turi kumwe. Uyu munsi ndagomba kudiferencia ibintu bibiri, iyo twita ngo contract love, urukundo nka kontra, cyangwa covenant love, urukundo nk'isezerano. Urukundo rw'isezerano atari urukundo rwa kontra. Wabunda kontra mu Kirundi? Ya amasezerano n'isezerano baca mu ncanga gaho. Ndavuga kontra rero. Kontra mwayumvise, naje nayibuze nanje. Urukundo atari kontra. Urukundo kontra ruvuga ngo, urukundo kontra ruvuga ngo iyo umuntu arayavuga ngo kuri fondation yago ni obligation légale gusa. Naragiye twarasinye turumvikana twe nawe hama turasinya, okay? Urukundo kontra ruvuga ngo ndi hano gushika icyanzanye kitakihari. Yo ni kontra, munyumve neza, si covenant. Turi kumwe. I am here because hariho inyungu ndayivaramo kuba ndi kumwe nawe. Nuba yuko kontra hariho ivyo wasinye wemeye, ibyo nawe nasinye nanje nemeye. Bugingo bitagukunda, abantu basubira bati ruzi n'inkuru rero. Vya bintu bava kazokora, yakoze inusu, ntibikibandanya n'uyikunda. Jesu akadukibandanya no bintu. Yo ni kontra. Yo ni kontra. Kontra ivuga ngo nakima affection nakinwengera naje. Ndagira kwirema ati uratumbera hari yaye nene udicumbiye kiri none. Microonde nimbi hari. He does not give me any more attention. Ntagikovyo arakora mu ntango. Sinzi cyabaye. Akavuga ati voici les preuves 1 2 3 4 5. Donc nous sommes muri possibilité cyangwa muri droit zacu zo guclaimia amategeko aturekurira. Iyo ni kontra, ubwo n'urukundo kontra. Contractuel. Un amour contractuel. Non pas une alliance divine. Urukundo nka alliance
ruvuga ngo ndi hano kuko hari icyo navuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Sindagukunda kubera ko ukunditse gusa, ariko ndagukunda nawe utobukunditse kuko hari icyo nemereye Imana ko nzo gukunda imyaka yose gushika urupfu rutandukanira. Icyo nacemereye Imana. Birengeye jewe kuno munsi mvyuka ameze neza cyangwa mvyuka ameze nabi. J'ai pris une décision et je suis prêt à assumer les responsabilités en découlant. Imana idufashe gose, Imana idufashe cyane. Iyi ni comprehension iri itandukanye n'iryo twita urukundo. Twita urukundo umuntu twemeranya ibintu tubona nicyo kimwe, umuntu ndaba nkamuraba hama, ariko urukundo nagonyera ari urukundo rwa rundi gwihangana naho imisozi yo kugwaho naho turambi tworandurwa. Urukundo nkunda umugore wanje ntiruhagaze gusa yuko ari jewe, ariko n'urukundo ruhagaze yuko cenemereye Imana ko nzogikora. Nk'abakozi b'Imana twakira tuvuga ati pastor uzi n'inkuru ntakigira iki, nayigira kiriya kindi, asigaye ataha atevye, n'amashanga aramenetse umutwe, navuye kikavuga kiriya kindi. Nibaza ko jewe rero yakontra na, ariko urukundo rwihanganira byose. Trois différences ibintu bibiri, urukundo contractuel et l'amour ya alliance. Icya kabiri, la durée. La durée y'urukundo contractuel, ça dure aussi longtemps que, ok, aussi longtemps que ushikana ibyo wiyemeje nawe ndashikayo niyemeje nanje. I am here until you meet my needs. Gushika umagije nanje nzoga ibyo nshoboye, ariko harimo close ya gushika umunsi uyu. Ibaza umunsi Imana ivuga ngo nanje ndakeneye ko turaba neza je nawe hagati yanje nawe ngena twevariwe kontra natwe. Mbega ninde yo harokoka, ariko ubuntu bwayo bwihonuvera chaque matin. Every morning his mercies are new. Beka dupermeta utuka tukira abantu no munsi. Ikigumana ingo zubatse nuko chaque matin gwa rukundo Imana impa ndarusekariza wundi nanje na haya alliance nanje, hama nawe vice versa bigakunda cyangwa duhagaze, kuko la durée y'urukundo rwa alliance y'Imana n'ubuzima bwose n'urukundo gwihangana. Haleluya, haleluya. Nufata Imana ndi muri ibi biguma cyangwa vyoro naravyemeye, kandi uko bukeye mu gatondo zoshoboza kumpa inguvu ziberanye n'uwo munsi. That was kuri durée. Numéro 3, la motivation. L'amour contractuel, il est motivé par les intérêts personnels. Par les intérêts personnels. Uza gusanga twinjira muri Maria canke mu ngo nibwira ngo mbega nzovana yiki. What is it there for me? Haje ndani hari mwiki je nzovana. Hanyuma gushika le jour où mes intérêts ne sont plus remplis canke ziri bafoués, kavuga ati nanje amateka ngenga ntiyemera bino bintu. Yamara urukundo, twavuga urukundo rw'Imana, twaruvuze kare mu gusoma. Yamara urukundo rw'Imana, yo covenant, n'urukundo ruri motive na faithfulness n'ubwizigirwa bw'Imana. Amandine na Farley, motivation yibi nikizo bihagararira nuko Imana yacu ari nyizigirwa, icyo yatanguje iragisozera. The love you have for Amandine should have nothing to do with Amandine. Byabwiza kurengera Amandine. Man, urukundo ukunda Farley kwabwiza kurengera Farley. La motivation tuzi n'inkuru ndi hano kuko Imana yampaye assignment mu buzima bwawe. I am on assignment in my wife's life. Kandi nawe afite assignment ku buzima bwanje. Every time nifuza kubivamo, every time nga pastor ni bashwana ngo bagira ngo deba gusa iri aigu, passionné, deba iri passion.
but every time tugezaho ndasaba Imana uze wamunyibutsa man yuko hari icyo wanshize urondera muri uyu mwana w'umukobwa wampaye. Hariho devoir mfise mu buzima bwiwe mbwiza kumushikana imbere y'Imana ataminkanya arafise mu maso. Niko biri tubwira. Hama nkanezererwa komererwa neza ngo nanjye nishugwe mu masengesho yanje. Niko Petero atubwira. Haleluya. Haleluya. Dusumbanya kugiranira neza. Ariko navyo nyene ntajye ushobora kwishoboza mwana w'umuntu. Niyo mpamvu no munsi iyo dukira dukore ntabwo tugira dusinye kontra. Sinaje ngaho kubicabona kuri kontra igira isinywe avec n'ama clause atandatu yo bati nuwarega kuri kurenze kuri je naje ngahaye kuba dusinye une alliance imbere y'Imana yo mwijuru imiryango nk'ivyabona twese nk'ivyabona tubishingira intahe kw'Imana yakoze igitangazo no munsi. Alliance nibayivamwo Imana yagize alliance na Abraham yahereye ngaho he messed up amakosa agora Abraham yigaye umugore wiwe yemutipe n'inyabaki Imana yamwe bati ahanyene jewe mfise icyo ndiko Imana ifite niyo mpamvu ifise impamvu yo turekwe nayo nyene ariko urukundo rwayo ngo shaka matara yuko nuvera shaka kubana yatubaho. Haleluya. Haleluya. Mbega muri kontra hageze ubunanirwa bigenda gute? Muri kontra utashoboye gushikana ivyo wiyemeje bimera gute? Turahamagara abagabo nzago ndavuga abantu bose termination kontra igahagara fati ngibi vyabona ngibi bikenewe byose yamara muri alliance iyo ducumiye ku Mana bigenda gute? Idushira muri processus de restauration yo kutugarukana kuri yo. Niyo byananiye, niyo byanse, niyo ndi hasi, ntabwo Imana ihunga ukunanirwa kwanje agamagara ati ngwino nyabuna tubitorere umuti. Haleluya. Listen, mariage maze imyaka 10 nubatse nasanze mariage irengeye ibishobisho byanje. Narambwira madamu wanje ndakubikira madamu ale watomboye naha waguye ko vraiment wumve yuko jewe niyomba turi banyanka mugayo nzogukunda ugira ikizunguzungu. Byansabye gusa amezi nk'abiri pour que je comprenne yuko ibizunguzungu biri wanje. 2 mois. Pastor akavuga turumva muze pastor turazi kwihangana ntutagaze umwanya bwira abandi bari ngaho. Twebwe abantu bose bazi yuko twebwe turi different. Ndazi yuko abandi bagora yamara twebwe ni bon like farege pastor juranzi kame mandi pastor uranzi jewe. Yeah, we are different. 2 semaines nari gushika uno munsi bacambwira ngo ntuzi kuvuga ngo twebwe ngo jewe ngo mwana wanje wakazi kanje ntuzi ngo twebwe 10 ans plus tard acavuga jewe moi le nous c'est comme si ça fonctionnait 10 ans plus tard. Farley ndazi kuraba bati jewe ga pastor ibyo mvuga ndavyumva ko bishika ariko vraiment jewe uko niyumva ubunyene jewe malheureusement umutima w'umuntu ntawo wizera. Umutima w'umuntu urihenda cyane niko biri tubwira. Umutima w'umuntu ugira gute? Urihenda cyane. Uyu munsi ingo nyinshi zubakiye kuri kontra. Uno munsi ingo nyinshi ziri muri uragira ibi naje nkagira ibi. Turi kumwe ndariha inzu nawe urihe minerval. Okay? Ndasuma nawe uteke. Turi kumwe ndaye ibyo hanze uraye by'indani. Kontra. Hanyuma nutakwiza iyo bwida gukwiza wewe ndafite dodo guhamagara ati wa muntu mwamaye byamunaniye. None abavyeyi bari ngahaye nimuzamamwo.
n'abapasitori ngane bazamamwo. Uno munsi nagomba ndabinginge muri kwacu two kubasohora kugira ngo zabushasha mutware ijambo ryitwa ngo ibisi kontra. This is a covenant. This is not a contract, it is a covenant. Gushika Yesu agarutse gutora ishengero canke arubahamagaye. Haleluya, haleluya. Uzosanga imbere yuko abamarayika ntibubaka, yabubaka nta nduru zobaye, hubaka abana b'abantu bakiri muri processus ya transformation, bataraheza kubandanya batera basa na Kristo. Kubw'ivyo rero bisaba yuko tugira ibintu bitatu canke bibiri. Cambere birasaba kubabariranira. Wa rukundo rudushoboza kwihanganira vyose. Birasaba kurekuriranira. Nta mariage ikunda ata pardon iri imbere igihe cyose. Farley, urakunda Amandine kandi witegure kumubabarira. Mandi, witegure nawe kumubabarira, kuko ivyo birakunda kutakunda kuvyibagira. Hagara ku mateka ngenga, ku mateko ankingira, nkibagira yuko naho notsinda agatsindwa tuba twatsinzwe. Umunsi wagiye muri argument ukayitsinda, bati aya ndatsinzwe kandi argument frère. Mugwiza gutsinda mwese, ntagire ugatsindwa muri mwebwe. Gutsinda kwanyu nuko mutora inzira itera ibajana imbere iyo mugiye. Vuga twati Mana nyigisha gukunda uyu muntu wampaye. Uzosanga birengeye feeling usagenda umbashaka kumukunda, birengeye gushaka kumukunda. Reka bicike ni decision ufashe no munsi ibe une alliance wasinye hagati yawe n'Imana yawe. Ndabona no munsi turi benshi twabaherekeje hano hantu. Ndashaka mfate kano kambere ko tubasengera. Nawe wirimburire. Vuga uti mbega nimba wubatse ndi muri contrat, ndi muri alliance. Mbega si umwanya mwiza wo kwinjira muri alliance y'Imana. Alliance y'Imana iyo ishobora kudutsindira, yo itananigwa. Ndashaka dufate umwanya mwiza aho twinjira muri ukubahezagira. Ndasenga ngo iri jambo mwe murimbura, mbega ndi muri contrat cyangwa ninjiye muri covenant. Covenant c'est garantie imwe data wa mwijuje muri Kristo Yesu yaduhaye. Uyu munsi rero tugatubwire byose ubunyene, tugatwinjire mu mwanya wa alliance, mu mwanya wa covenant. Ijambo za kuvuga ryose nagiye cyane kwishi imbere yuko tubahezagira. Niba ari ijambo rigira ati iri niyo ndagano, iyi niyo alliance yanje nguhaye uno munsi. Yesu ashimwe cyane, twabana macane gose ku ijambo ryayo. Ndabasaye mu byaguruke ndo babiri n'abagenda baherekeje. Asante God. Nshuti bagenzi bajyango, dukoreje ngaho no munsi dans la présence de Dieu pour célébrer et bénir l'union en mariage de IRIMBERE Farley hamwe na MUGISHA Amandine. Turibuka yuko le mariage ari gihe cy'umunezero, aho tuza kuba ivyabona babiri bacika umuntu umwe. Ndashaka kandi ukibuka yuko mariage ari ibihe bihambaye cyane, aho abantu bahana isezerano. Mu Gifaransa alliance, cyangwa mu Cyongereza covenant. Bakanisezerana imbere y'Imana, imbere y'imiryango, imbere y'inshuti,
n'imbere y'abagenzi nk'ibyabona. Nico gituma nashaka kubaza nimba hari umuntu ari hano yoba azi impamvu n'imwe yotuma uyu munsi abo babiri tutobahezagira muri iri banga bagomba kwinjiramo. Ukaba uharinda gusaba ubishikirize ubunyene, utabishikiriza naho uze wame uhoze imyaka yose. Tukubera amashyi cyane Imana, nta muntu umwe ahari ngaha. Nawe no sourire, tension ariko iraduga hari imbere. Uyu munota umwe womera nka eternite. Biragaragara ata muntu umwe ahari kandi Imana ibihebwa icubahiro. Sinzi nzokora umunsi mwazoza yazobigenza, ariko gushika uno munsi ntibiranshira ko ce Imana ibindinde. Alors, comme ata numwe ahari mubashoboye ubaherekeje bano bantu, ndashaka namwe bageni bantu ndabibutse yuko mugiye kwinjira ahatawusubira inyuma. Farley na Amandine, mugira mwinjire muri alliance namaze gusigura kare. Apana contrat. C'est un pacte contraignant entre le Dieu vivant, vous-même, hamana tukababera ibyabona yuko ibyo bintu twabibonye. Kubw'ivyo rero, nimba nawe Farley canke Amandine hoba hari ufise impamvu nimwe yotuma tugeza ngaha nyene, namwe mubitubwire. Farley IRIMBERE, hari impamvu nimwe yotuma mutubakana na MUGISHA Amandine? nta nimwe, nta nimwe, nta nimwe. Ukomera amashyi cyane ngo nta nimwe. Aha rero on avance, okay? MUGISHA Amandine, hoba hari impamvu nimwe yotuma uno munsi utubakana na IRIMBERE Farley? Hari impamvu nimwe? Oya nta nimwe. Oya nta nimwe. Mukomera amashyi cyane. Kwata mpamvu nimwe hari hagati yabo, akaba atani impamvu nimwe hari hagati yanyu mwese mwaje kubaherekeza. Nagwa muri kano kanya sabe abavyeyi ba Amandine bashike ngaho imbere batugirire sembole nziza cyane. Nkunda abavyeyi muze kugira ngo mfate ukuboko mukobwa wanyu mumushikirize Farley IRIMBERE ku mugaragaro, mutwere ko ataciye mu idirisha, ko yinjiye mu rugo mukamwakira. Amasaha abavyeyi ba Farley baze hano bamufashe kwakira uyu MUGISHA. Abavyeyi ba Farley ngo mubuza bya Farley, muze mufashe kwakira uno MUGISHA. Mufate ukuboko kwiwe kwiburyo, muguterure ukuboko kwiwe mugujane neza, mushikirize uyu musore, mutugirire sembole nziza. Natwe nk'ivyabona tubikomera amashi. Aha abavyeyi batugirire sembole nziza. Murakoze cyane muvyeyi, bashaka kumushikiriza. Farley nawe yakira amaboko yose iyo ngabire nziza abavyeyi bamuhaye. Haleluya, haleluya. Abavyeyi barashobora kuramukanya, cenemerera. Félicitations bavyeyi, muragahora murera ibikura, muragahora mushitsa kuri isemo, mwareze neza, turabishingira intahe. Muri kano kanya Papa Amandine yambwiye ati ndaza kumurekura, ariko munyemerere ndamurekura ijambo. Muvyeyi, ijambo gatanya gatoyi ryo gusezera umwana w'umukobwa wawe. Yesu ashimwe. Amina. Yesu ashimwe kandi. Nyakubahwa Pastor Renge Mavuno Church, banyakubahwa bakozi b'Imana bari hano, mama mwiza nkunda ariwe nakuru Amandine, muryango wa Farley, tugira amahoro. Munkundire mbanze shime cyane, shimira Imana cyane uyu munsi mwiza udasanzwe.
nkashimira abana bacu ndanabakeza kubona bateye intambwe nk'iyi. Nkanashimira abavyeyi, nkashimira papa Farley, nkashimira mama Amandine kubona abavyeyi ko gusohora umukobwa ari iteka. Igitumye mpagara mvuga iri shengero yitwa Mavuno. Mavuno mu Kirundi sico bisigura, murashobora kukimbwira umwimbu. Rero aba bana barateye imbuto muri bo babiri, ariko iyo mbuto murazi yuko iyo umuntu ateye kugira ngo ivyamwa iragenda ikabora. Muri uko kubora hari abarengana bagahonyora ntibamye ko ari imbuto iri hajya. N'aba bana, abana barakora Imana, baritanze. Uyu mukobwa ndamunsi, uyu yarakoreye Imana kugeza yagiye kumbwira ko agiye gukora Imana aje university. Haciye imyaka 4 ndamubwiye nti ubu urashobora kubaka, ariko muri uko kubaka umenye yuko nivyo. Bamwe bararaba ati nta na kimwe kizovayo, abandi bakaraba bakavuga ati bijyane bikireko rakora, abandi ngana bazoshika. Ariko uno munsi ivyamwa banavuna benye balipanda. Baratanze ubuzima bwabo, imvura ikagwa bakagenda, eglise imwe yahamagara bakagenda. Sinari bwumve umukobwa wanje ambwira ngo papa mama yari déplace, jamais. N'uyu muhungu ndaza kuronka umwanya wo kuvuga, uyu ni umuhungu wanje, uyu ni Imana inshumbushije Juvenal. Igituma inshumbushije nta numwe akizi, ndaza kuronka umwanya wo kuvuga. Rero umuryango wa abavyeyi ba Farley ndabagabiye umugisha, muze muwake mubashire ku biganza mubaramutse. Ndabahaye umwana yakoreye Imana, umwana akunda Imana, umwana akunda ibikoko, kandi ndabahaye umugisha. Namwe nyine ndazi yuko mumpaye, nabavuze yuko muramshumbushije. Rero ndabafelicite imbere y'ishengero, imiryango iriho, abakozi b'Imana bari hano, mvuga nti felicitation. Nta bindi nosubizayo kuko pasteur yabivuze, yavuze yuko nawe utanga umubiri ugaturika ariko atarukundo. Ariko ndazi yuko urukundo rwabo rubakiye ku Mana. Nkashimira umukozi w'Imana, nshimira n'umuryango wa papa Farley. Kuwa kane twari kumwe ndamubaha, ejo bagira amasezerano yabo, ariko nababwira ijambo rimwe, nababwira nti imbere y'Imana. Ngaba rero umwimbu wanyu nguyu, aba baze babere umugisha Mavuno. Abahungu n'abakobwa ari mu Mavuno nabo nyene bazi muze bagire nk'ivyo mugiriye Amandine Farley. Imana ibayezagire. Mukiri hano mutubabarire, ariko mama Amandine ashatse kuva akantu gatoye na wenyene, je gucunguza umwanya mwete. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ndashaka mpamagare Nadine ari hari inyuma yamfashije Amandine ku musigo. Nadine karibu. Mukomera amajambo Amandine azamuta yafashije kurera Imana ari hano. Igihe nibaruka Amandine
nashatse gusiga ubuzima, ariko Imana yari izi ko igihe kimwe nzobona ibi. Uyu Nadine yaramfashije nja kwa muganga rimwe shaka kugarana umwana mu nzu ari umubebe kugira nje kwivuza, nkamusigira uyu Nadine yari umubanyi. Niwe yamuhetse, niwe yamufashije, ni nawe yamwise, arambwira ngo Linda uzumwite Amandine Joanna. Nadine warakoze, Imana iguhe umugisha. Ndashima Imana ku bwa Amandine. Satani ni kenshi ashatse kumunyaka mu maboko, ariko ndashima Imana ko ari muzima. Ushobora kutabigaragaza hanze, ariko indani mu mutima ari wowe uzi ikintu. Amezi ya nyuma umwana nagerageje no kumubwira nti ndagusabye subira mu cyumba cy'abandi, arambwira sinsubira mu cyumba, ndashaka kuryamana nawe aya mezi yose. Iyi minsi yose twari tumaze igihe turyamana, nkambwira Amandine ndakwinginze subira, akambwira sisubirayo mama tugumane. Nukuri ndashima Imana ko Amandine ari muzima. Harabazi ubugwayi n'intambara yagize, ntahagaze nk'umumama w'umuhizikazi gusenga kugira ngo Amandine ntibaze bamumure mu maboko, nkuko Satani yari yarabigambiriye. Ibyo yashatse ntibyabaye. Uyu munsi ndashimiye Imana ko anyeretse ibirori, atweretse umuryango ibirori. Umutima wanje uranezerewe kandi mivuze mbikuye ku mutima. Hari umuririmbi avuga ngo hari iteka natewe, Imana ni Imana. Haleluya. Amandine igeze kubimwambira, avuga ni Amandine wacari muto kuko naramukunda cyane, narabizi ko mukunda, arabizi ko mukunda. Amen. Amen. Farley. Amandine yitwa Mugisha Amandine, azokubera umugisha. Kimwe muziho n'umwana aciye bugufi, kandi n'umwana atavuga byinshi, umwana acecetse, ariko ndabizi yuko azokubera umugisha. Amandine urakoze kuntera iteka, urakoze cyane, urakoze cyane. Ndagushimiye, ndabigushimiye, ndabigushimiye. Bakomera amashi, bakomera amashi cyane. Abavyeyi murakoze, tubasabe dusubire mu bicaro byanyu, muragize neza, Imana ibahezagire. Barasabye ntitubarenganye, naguma nzi ko naze kuvuga ko vugana mu nyuma ntacu umwanya mutoya. Yesu ashimwe. Twaje kwera ibinye, n'est-ce pas? Haleluya. Amen. Nanje sinogenda ntavuza akajambo kubera pasiteri yagira ndenganye, mugabo ndabihakanye. Rero mushinga ntahe Juvenal hamwe na mama Amandine, nukuri nabakengurukiye cyane, muduhaye umugisha. Uyu muhungu wanje ni imfura, narifise agakobwa kamwe, none arahanshumbushije, ampaye uwa kabiri. Nukuri ndashimira Imana. Uyu nanje ndaguhaye IRIMBERE Farley, n'umwana atigeze angora, uri mu byo kwishure, ntigeze angora na buhoro buhoro. Ushima atangoye, yamenye gusoma no kwandika ataraja no mwishuri, kandi n'ivyo kuri sindababesha. Muhira twari dufise akabare, abantu baza gusorora bose bamubaza ngo amakapitale y'ibihugu byose, akabivuga ataraja no mu wa mbere.
sukubesha. Hanyuma ndashimira cyane uyu mumama yaramufashije kwakira agakiza, atubera imfura koko. Twamwise IRIMBERE, none mwe na mukazana murashira Imana imbere. Murakoze. Nagira n'uyu avuga akajambo gatoyi kuko nababwiye yaramufashije kwakira agakiza. Murakoze cyane. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amazina yanje mwayumvise najya nyene. Haleluya. Amen. Nanje ndashimiye Imana cyane gose. Uyu munsi n'umunsi w'intsinzi wanje udasanzwe. Nukuri mu nkomerera Imana amashi. Kandi mwongere muyakomera Imana. Jewe nije natanguye kwakira agakiza mw'urwo rugo, hanyuma Imana iramfasha ndakagumya. Mugabo ca ndabona nti jewe jenyene ntibikwiye, nintasenga ngo aka gakiza gakwire mu rugo ibintu bizongora. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wa mbere nabwiye agakiza ni Farley, n'uwundi mwana w'umukobwa nari intunze mu rugo. Barakakira, ariko kugira ngo ndabashikane mu gakiza nyakuri nakoze igikorwa gikomeye. Yesu nashimwe cyane. Ntavuze byinshi, agakiza yaronse ndashimira Imana ko nubakiri muriko, kuko habaye byinshi byo dukura mu gakiza, ariko kubera gusenga, haleluya, ngutakuruta gusenga, pardon, ngutakuruta gusenga ntakakugaye. Yesu nashimwe cyane. Imana yandungitse ku musozi, ikama indungika ku musozi gusengera urugo rwacu. Naragenda nkagenda nk'iminsi 3 nkagenda gasaba urusha, hanyuma Imana iramfasha. Ibibazo byose byagomba kuntera, Imana yaranesha. Umunsi n'intsinzi, haleluya. Amen. Imana iraneshereje bene data. Shitse ku ntsinzi idasanzwe. Farley, Imana iguha umugisha. Nukuri twaragendanye mu gakiza, nkagenda ndamufasha akaboko uko tukagenda, haleluya. Ndashima Imana ingene yageze mu y'icumi akashingira intahe mu ishengero, akavuga ati nararonse umumama mu ishengero ry'abantu bose, ati jewe nararonse umumama akomeye cyane. Mwabantu muri ngaha ndabasabye muze mugirire neza abana banyu mutunze. Ati kubera ibyo jewe ankorera nibaza ko na mama akiriho ko atabyo yoshobora kunkorera. Jewe ndabigendana, ariko Imana gushika uyu munsi turi kumwe n'Imana, kandi naramusengeye. Farley, Satani yagombye kumunyaka kenshi, akagwara akagomba gupfa. Nkabwira Imana nti Mana ntuzumara amazi, kubera uyu mwana gamana hamwe yomva mu ntoki uwo bumara amaje, kandi nsizoba narasenze Imana yo mwijuru. None nguyu yubatse urugo rwiwe. Farakomeza nimwugurire Satani, nkuko Satani yanteye, Yesu akaba hafi yanje, yambereye intore mu ntambara. Haleluya. Gushika uyu munsi rero, karibu iwacu Amandine. Ntuje ku kintu na kimwe, Imana yaguhaye umutima w'urukundo ugakunda Farley, narabibonye. Yesu nashimwe cyane. Farley, urukundo yaguhaye nararubonye. Muze mukomeze
muraduteye iteka imbere y'abavyeyi, imbere y'ishengero, imbere ya leta, ibintu byose ni yoke. Dukomere Imana amashi. Dukomere amashi Imana cyane. Murakoze cyane abavyeyi. Nta kintu kingana no kugira umuvyeyi. Nta kintu kingana no kugira umuvyeyi. Haleluya. Nashaka muri kano kanya nibaza yuko mwaronse imihezagiro myinshi cyane. Umuvyeyi avuze ngo Imana izi guhezagire. Niba no mwijuru ira concordance muri mwanya nyene. Haleluya. Haleluya. Nashaka rero muragane. Okay? Nta gise atari ko muhana gusa iri sezerano. All right. Alors, uyu ni umwanya mwiza wo guhana indagano. Nashaka Farley duhere kuri wewe. Ubanze uhindukire. Uraba iryo shengero ryose. Uraba abakobwa beza bose barengaho bose. Amubwira uti bayi jewe ndahejeje kudasezera. Ukabuze ko wamwiza nawe musezera uti bayi kabisa. Je nawe byatuyobeye. Shaka muri kano kanya uraganire Amandine bikurikira. Nakubaza ibibazo hama niba wavyemera uvuga uti ndavyemeye. Farley iri imbere waje uno munsi kubakana na Mugisha Amandine ubikuye ku mutima ataga hato namba. None uremeye kuzomukunda ukamusonera, uremeye kubera umwizigirwa imyaka yose ukabana nawe mu mahirwe no mu marushwa gushika urupfu batandukanije. Mbega uravyemeye? Yego cyane ndavyemeye. Yego cyane aravyemeye. Mukomera amashi cyane. Impundi mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Nawe Amandine, Mugisha, ndashaka banze uhinduke urabe misore iri ngaho bavuga ati jewe oyahindukire usezere ati jewe turahejeje. Nta musore nk'agaye mwasezere uti bayi hari inyuma gusa ari inyuma bavuze bayi bose, kuko uyu munsi uteye intambuko twabivuze kare yo kwinjira mu isezerano. Ndakubaza rero nawe Mugisha Amandine waje kubakana uno munsi na Farley iri imbere ubikuye ku mutima ataga hato namba. None uremeye kuzomubera umufasha ukamukunda ukamusonera, uremeye kumubera umwizigirwa imyaka yose ukabana nawe mu mahirwe no mu marushwa gushika urupfu batandukanije. Yevuga uti ego cyane ndavyemeye. Nibo vyemeye? Ego cyane ndavyemeye. Ego cyane aravyemeye. Mukomera amashire. Nashaka muhanu ko kw'iburyo. Ko kw'iburyo. Kugira ngo muragane muhanu kumfatana amaboko. Yes, microphone. Shaka Farley uragane na Amandine. Jewe Farley iri imbere. Ndakwemeye wewe Mugisha Amandine, umugore wanje. Urabe mu maso. Jewe Farley iri imbere. Ndakwemeye wewe Mugisha Amandine, umugore wanje. Ndakwemereye kutazoguhemukira mu mahirwe no marushwa gwaye canke ukomeye. Nzogukunda ndagusonere imisi yose ubuzima bwanje. Iri niryo sezerano ryanje. Amen, amen, amen. Amandine, pia wewe muangalie ndani ya macho pale pale, alafu umwambie
jewe mugisha Amandine ndakwemeye wewe IRIMBERE Farley umbere umugabo wanje ndakwemereye kutazoguhemukira mu mahigwe no mu marushwa urwaye canke ukomeye ndagukunda kandi ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanje iri ni ryo sezerano ryanjye. Haleluya. Hey! 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 Iyo niyo mpundu yo muri vire. Muri kano kanya bari basabye ko bagira akajambo basangiye n'ivyo isezerano, ariko arifuza cyo mubwiye Farley kivuye ku mutima. Même chose na Amandine. Niba ngomba turara ngaha ashaka tubandanye ko turandanye bikurikira. Murakoze cyane ngwego. Mwe ndi muri komite mwebwe. nashaka simbona hano bihera, ariko ndashima Imana yuko ico yatanguje yagishikanye uyu munsi. Ndagukunda, nimba utari bwabimenye neza, uyu munsi urazije ko ntatinya abantu, sininya kukubwira ikivuye ku mutima mu bihe vyose, biba vyiza biba bibi. Warakoze kubona kure kurusha ivyo amaso ariko arakwereka. Warakoze kunyizigira, warakoze kumbabarira, warakoze kunkunda. Nanje ndakwemereye ko nzogukunda. Mubabarire. Abakongomani bavuga ngo comprenez mon émotion. Ndakwemereye ko nzokuba hafi mu bihe byose. Nta kintu na kimwe kizodutandukanya, nta kintu na kimwe. Imana ishoboze kukubera umugabo yifuza ko ndakubera. Ntabwo abana bumwe mfise kuvyerekeye ubuzima bwacu, kubera aho tugeze si kubera jewe, kuba tugeze hasi kubera jewe. Nico gituma ata kintu na kimwe ntinya. Kazoza kacu, abana bacu, vision yacu, nta kintu na kimwe kizoduhagarika, kubera dufise umugozi utuboshe hagati yanje nawe, Kristo. Ndagukunda, nzoguma ndagukunda ubuzima bwanje bwose. N'abantu batera impundu none ga yewe turayitere nyuma ya Amandine. Reka tujye tugirako. Okay, pana yo muri ville.
nashaka kuririmba akaririmbo nibaza ko Farley nina akaririmba aratahura cane. Wuzuye icubahiro akanwa kanje kavyature ko atayindi mana tuzosenga atari Yesu gusa. Wuzuye icubahiro akanwa kacu kavyature ko atayindi mana tuzosenga atari Yesu gusa. IRIMBERE Farley. Ndashima Imana yakuzanye mu buzima bwacu. Waje muri periode aho nari njajaguritse, aho ibyo gusenga nariko ndabiheba, ko nari mfise ibintu byinshi numva umengo Imana iriko irandenganya. Warambereye umugisha, warakoze kunyihanganira, warakoze kunkunda ukankundira umuryango, warakoze kubona ibi abandi babona, warakoze kunyigisha kuba patiente, warakoze kunyigisha ko ikintu cyose batagiresolva mu nduru, warakoze kunkundisha Imana, warakoze kumpushinga kuyikorera no mu bihe bitari byoroshe, aho nari ngwaye wambwira Yesu gusa. Ntiwigeze undaba na pitiye ntashobora guhaguruka, wagumanye rya jisho. Warakoze, warakoze. Uno munsi imbere y'abantu ndakwemereye ko nzogukunda, nzokubaha, nzogukundisha Imana gusumvya, kuko je nawe urabizi ni Kristo gusa, nta wundi dufise imbere n'inyuma, ni Yesu gusa. Merci kuntera iteka, ugaritera iteka umuryango wanje. Merci. Komera amashyi menshi Imana. Niyo bashaka bakabana turi kurara ngaha. Ubundi si umunsi wabo. Ashaka muri kano kanya amaze gusangira ibihambaye waje kuvuga. Ashaka ndabaze nimba bafise ikimenyetso igaragaza ibyo yaje kuvuga. Ndabona ngaha para amhereje impeta. Ego mekomera amashyi Imana. Mu bakristo impeta ni ikimenyetso kimaze imyaka n'imyaka gihanahanwa, nk'ikimenyetso bigaragara cy'isezerano abantu babahanye. Izi mpeta ziravye hagaragara ibintu bibiri nyamukuru bikurikira. Icambere zibise umuziringi uhese wugaye, uwo kubaza ngo reka naho ziherera naho wotora. Ndasenga Imana ngo uyu muziringi wugaye utagira itango n'iherezo, no kubana kwanyu bizogira iherezo.
gusika Kristo gutora ishengero ryiwe. Haleluya. Ikindi ndabona yuko ari iz'igiciro cyangwa agaciro kanini cyane sibyo gafale byo bishingira inaye zikozwe mu butare sibyo batora mwibarabara. None munsi umugisha Imana iguhaye nawe iguhaye ni ibintu by'agaciro kanini cyane. Muze mwamenya kuvyibuka icyo Imana bakoreye uno munsi. Kadusengereza impeta. Orama turagushimiye cyane kuri izi mpeta. Ni symbole d'union itigera ihera zisymboliza. Turagushimira Imana yuko urugo rurepresenta valeur nini ya cyane mu maso yawe. Turayisengere tuzihezagira. Mwami Imana ngo bitibutso c'urugo rwabo ya mariage yabo tazigera isambuka. Ko dusenga tuzihezagira bazambikana hagati ya Farley na Amandine. Basanga ngo umugisha wawe n'icibutso cawe kizekeye muri bino vyibutso bahaye. Mwiza rya Yesu tubisenze muti amen. Amen. Nekasabe Farley atore arabona yizi da. Fata ukuboko uze hejuru. All right. Jewe Farley iri imbere ndakwambitse iyi mpeta wowe Mugisha Amandine ngo ibe ikimenyetso cyo kwabirana kwera. Nzogukunda, nzogusonera, tuzobana amahirwe no marushwa, nta kizodutandukanye na kimwe kiretse urupfu canke Kristo aje gutora ishengero. Ndabivuze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mwese muti amen. Kwa mashi cyane. Muramutsa kandi rindira. All right. Mandi tora na. Very good. Kwa. Kibo bamfa. Jewe Amandine Mugisha ndakwambitse iyi mpeta wowe IRIMBERE Farley ngo ibe ikimenyetso cyo kwabirana kwera. Nzogukunda, nzogusengera, nzogusonera, tuzobana mu mahirwe no mu magogo, nta kizodutandukanya na kimwe kiretse urupfu canke Kristo aje gutora ishengero. Ndabivuze ku izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Very good. Yes, I love the break. Kuko wewe Farley iri imbere nawe Mugisha Amandine mwejeje kuragana imbere y'Imana, imbere y'imiryango y'abavyeyi, inshuti n'abagenzi. Kuva uyu munsi Farley iri imbere na Mugisha Amandine bacitse umugore n'umugabo. Ndabivuze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. W'icyo Imana yifatanirije ntihagire ugitandukanya. Farley, urashobora kuramutsa umufasha wawe Amandine.
uravye jewe ashaka kuramutsa umufasha wawe kandi arukenye umufasha wiwe. Haleluya. Mashaka kubakomera amashi abantu nka yewe. Shaka mabangara abakozi Imana mwese muri ngaha muze dusengere ururugo begere ngaha imbere kandi dushise ngahaye begere ngaha imbere muda basabe. Prophet please, pastor please come. Imana iduhaye maza kushobora. Haleluya. Mavuno pastors please come. Mubakikuze ingo ngaha imbere, mwasura ngaha imbere abavyeyi rimegere ngaha imbere. Murakoze cyane. Haleluya. Voilà. Abavyeyi ndabinginze mubegere mwashireko ibiganza. Imigisha y'abavyeyi turayikeneye, abakozi b'Imana. Ndaza guhamagara prophet afata n'umwanya aduze ijwi mu gushimira Imana kuri Imana ikoze hano hantu. Pastor Lopez karibia egera marambe y'ibiganza prophet. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ubugira kandi mwami Imana ivyo ukoze uyu munsi kuri uyu mugoroba amaso yacu aranezerewe. Turagushimiye ko wabaye intango nziza kuri bo kandi uyu munsi urangije icyo wasezeranye nabo n'icyo wavuganye nabo. Ndagushimiye mwami Imana ko ubwizigirwa bwawe bwonyene ari bwo bashikanye ngaha. Ndagushimiye ko bafashe ukuboko ubacisha mu byo wabacishijemo, wemera ko bihangana kugeza uyu munsi. Natwe turabigushimiye. Uyu munsi turasenze kugira ngo aya matanguriro bubatse ko ariyo Kristo Yesu uzuduze icyo wabivye muri bo, bazabona ivyamwa bidasanzwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riravuga ngo mwirinde ingene mwubaka kuri ayo matanguriro, harabubakisha inzahabu. Natwe turasenga kugira ngo abo baze bubakisha inzahabu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi duhuye tunezerewe, tubona ubwiyunge bwabo, tuzobona uruvyaro rwabo, bazobona abuzukuru n'abuzukuruza mu izina rya Yesu Kristo. Uzubahe longevity mu byo bariko barakora vyose mu izina rya Yesu Kristo. Bagihumeka icyo bakoze cyose kize kigaragaza ubwiza bw'Imana. Urugo rwabo haze haba abantu baza, abaremerewe bakaruhuka, abari barushe bakakira ubufasha buvuye ku Mana. Baze bababone bashinga intahe bavuga ngo ni Imana yonyene yabubakiye. Vy'ukuri ibuye abubatsi bataye niryo ryacitse rigumya imfuruka. Turagushimiye mwami Imana, ishimwe n'icubaro n'ibi vyawe. Tugushimiye abavyeyi babareze, tugushimiye contribution y'ababarera mu buryo bw'impwemu ntibarangije, ariko dushimiye igikorwa bakoze mwami Imana. Ubongera inkomezi zo kubandanya bagikora mu rundi rugezo binjiyemo rushasha. Ishimwe n'icubaro n'ibi vyawe ubu n'ibihe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Wakomera amashi kandi bahaguruka. Kandi abasabe batera intambuko baza hano aho tuyogera umwanya mwiza wo gusinya leur certificat de mariage. Baherekeje na parrain na marraine wabo.
mfise umunezero muri kano kanya Amandine na Farley yo kubashikiriza ku mugaragaro votre certificat de mariage numéro 006/12/2025. Ndayishikiriza umufasha wawe amana waramenya ingena yigenza naho ayibika hadata. Bakomera amashi cyane. Reka ndabasabe mutere intambuko yanyu ya mbere, mugende abantu babarabe hengene ababerewe hengene batambuka neza. Iyi niyo marche yawe ya mbere nk'umugabo n'umugore. Mubona bataberewe ariko bakomera amashi cyane. Alors, nitaya kuri jewe ndasaye mu byagure turangirize hamwe. Nitaya kuri jewe ndasaye twese hamwe turangirize hamwe. Kuri jewe de vous introduire pour la toute première fois aho bagiye gusohoka. Nitaya kuri jewe yo kubaintroduisa kuri couple nshasha mu gisagara, Monsieur et Madame Farley et Amandine IRIMBERE. Monsieur et Madame IRIMBERE Farley Amandine IRIMBERE. Kansaba mugisha Imana twenda kurangiza. Reka mu mbere kuba keza ndabakeje mu izina ry'iwanje ry'umuryango wanje y'isengero Mavuno Church. Turabanezererewe, turanezerewe cyane Imana yabakoreye. Mutere muje imbere muri akarorero keza kuri batoyi banyu benshi. Ora Imana turagushimiye cyane kuri Imana igira neza. Ndatura umugisha bwoko bwawe Mwami. Aba bagiye gutambuka Mwami batera baje mu bikirikira. Ndasenga amahoro yawe ajane natwe. Uduhe Mwami ikirere cyiza uno munsi. Uduhe Mwami Yesu Kristo ukuranirwa. Ndatura umugisha amaze kwatura Mwami kuri urugo rushasha. Ndavuga Mwami Yesu Kristo ngo yamihezagera duhezagera muri uyu muryango. Mwami mariage nziza izabera yabo. Ubutunzi butagira gucobogora bizabera ibyabo. Mwami abana bagukorera bizabugisha aho Mwami Yesu Kristo. Ndasenga Mwami Yesu Kristo ngo influence ivane gasha kwisi yose Mwami izumugisha babo. Ndatura ngo Imana izubakire izibagirire neza, izibaje imbere, ibabere urumuri rubamurikira, ibabere byose mukeneye. Kuko intsinzi yayo niyo ntsinzi yanyu, ko muhagaze mu isezerano ryayo. Mu izina ry'Umwami Yesu bisenze muti amen.